Cyamaze kubimbwira kenshi igihe rukana yarambwiye ko afise abantu 100 bamugoye muri gestion n'umukomanda azobatwara izo ngabo General Inyasi nawe nyine bamushizeho kugira ngo abantu bitoze udutoki witoze utunyoni bagomba kudukikuza tuzobwira ati hagarika. Ndasubiriye kubaramutsa no kubahereza kaze banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure yanyu mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. None n'umwanya makuru agezwe ko ari karagarukwa ko cane n'amakuru ahambaye kandi anateye ubwoba ibiriko birabera nga mu gihugu c'u Burundi. Ibintu biteye ubwoba, tubitse yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi President Evariste Ndayishimiye ntari mu gihugu, aho kuri ubu ngubu hari inama ikomeye cane irimo abajenerali iriko irabera muri imwe muri hoteli zikomeye cane muri iki gisagara ca Bujumbura. Aboba bateguye iyo nama ngo baba bariko barategura guheza President Evariste Ndayishimiye. Muri ano makuru turaza kubabwira ku binyoma bikomeye cane biriko birababaza muri bamwe mu ndongozi z'iki gihugu, bavuga yuko President Evariste Ndayishimiye yabagize abakinagizwa biwe. Turaza kubabwira ibintu bikomeye cane vyabereye Igitega kuri stade Ngoma ngo vyoba biriko biratera uburakari bwinshi bamwe mu bajenerali ndetse n'abandi bakomeye cane nga mu gihugu c'u Burundi, duhereye ku barwizatunga ndetse na bamwe mu bagize ico baba barahombejwe na President Evariste Ndayishimiye, cane cane abarwizatunga. Amajambo ya President Evariste Ndayishimiye kuri stade Ingoma yoba yaratesheje agaciro bamwe mu Barundi, aho President Evariste Ndayishimiye ngadatinya kuvuga ko abarundi cane cane abakozi ba leta ari ibinebwe. Muri ano makuru turaza kubabwira vyinshi cane biriko biragarukwa ko ngo Ndayishimiye yoba yarabeshe abarundi, ivyo byose bikabandanya kubabaza abarundi. Inama y'abajenero ikomeye cane mu gihe Ndayishimiye adahari, turaza kubabwira vyinshi cane biriko birategurwa ico bikoze kudeta umwanya n'umwanya irashobora kuba ngo President Evariste Ndayishimiye kuba yarigennye akabesha ko umugambwe CNDD FDD ari wo wamugennye. Ubu ni ububeshi bukomeye cane kuko ngari agasuzuguro ndetse n'akagaye gakomeye cane yoba yarasuzuguye abasirikare nk'uko vyama bikorwa. Abasirikare barafise uruhara runini cane mwigenwa y'uzaba mukuru w'igihugu, ariko kuri ubu ngubu ngo Ndayishimiye yoba yaragaye cane General Prime Niyongabo. Kuri ubu ngubu akaba yarafashe iyo ngingo yo kwiyimika kugira ngo azasurukire CNDD FDD mu matora atabanje no kubibwira abasirikare. Ibi byose biriko biratera ishavu rikomeye cane bamwe mu basirikare. Kuri ubu ngubu iyi nama ikiyirimwo nta kindi kiriko kiravugwa usivye kuraba ukugene bahagarika President Evariste Ndayishimiye kubandanya kubatobera igihugu ndetse akaba atoba n'ibintu byose. Muri ano makuru turababwira vyinshi cane twahejeje gukura amasoko yacu ngo ico bikoze. Hari ibintu bikomeye cane ino nama iri buze kwiga ko harimwo n'ukugene President Evariste Ndayishimiye yakurwa ku butegetsi kandi bikagenda neza atantambara ibaye ndetse n'urusoro ruvuze. Hari amakuru menshi avuga yuko Ndayishimiye yoba ariko arakora ibintu bitandukanye kandi bitari vyiza, ngo batamuhagaritse ashobora gusanga ivy'igihugu byose byaranyitse harimwo ivy'igisirikare. Abasirikare barabajwe cane no kugene President Evariste Ndayishimiye yoba yaragiye gutangaza yuko ibyabaye muri Kabaze byaba bitaraturutse ku muyaga nkuba. Ni mu gihe igisirikare cyari kimaze guhumuriza abanyagihugu kibabwira yuko ibyabaye muri Kabaze vyoba byaraturutse ku muyaga nkuba. Insinga z'umuyaga nkuba zoba zarakoze sirikwi, maze hakaba iturika rikomeye cane, turika ritavuzwe ko rumwe na bamwe mu bategetsi b'u Burundi. Hari abasirikare benshi bapfungiwe iryo turika, mu gihe bamwe n'abandi babona yuko Ndayishimiye ivyo ariko arakorera igihugu ari ukukimaramaza. Ngo imyaka ishika 6 amaze arongoye igihugu c'u Burundi cyarasubiye inyuma ku rugero ruteye ubwoba, kandi ngo biriko birashirwa ku bategetsi bose b'u Burundi, kandi ngo biba vyakozwe na President Evariste Ndayishimiye. Ari amakuru twari twabahaye ku kugene igihe Ndayishimiye yakerekeza ku munsi w'ejo muri Gabo ko habaye ikintu kidasanzwe ubwo umutambukanyi wiwe
yaciye agwa hasi maze akarokorwa amagara yiwe na bamwe mu bacungera umutekano Perezida Evariste Ndayishimiye. Bamwe bavuze yuko yoba ari amagentengente, abandi bakavuga yuko ivyo Ndayishimiye yo yarakoze byose byoba bituruka ku mutambukanyi wiwe, kandi niyo mpamvu Angeline Ndayishimiye kuri ubu ngubu nawe nyine batamushaka, uwo asigaye afise ibiro vyiwe iruhande y'icumba, ni ukuvuga iruhande yaho Perezida Evariste Ndayishimiye akorera, ni ukuvuga muri biro yiwe. Ibi byose rero bikabandanya guta ishavu, kubandanya gutuma bamwe mu Barundi bagira ishavu rikomeye cyane, bavuga yuko igihugu cabo kishwe, ngo bamwe mu bajenerali ntibumva ukugene Perezida Evariste Ndayishimiye yoba yarigeneye kuba yasubara kuba umukandida wa CNDD-FDD mu gihe bitazwi. Ibi byose bivugwa yuko ari akagaye gakomeye cyane. Ni ibiki biriko birajya mbere muri kano kanya? Rero tugiye kubabwira ibinyoma 17 bya mbere bihambaye, ibinyoma nyine byambaye ubusa Ndayishimiye yavugiye Igitega hirya y'ejo kuri stade Ngoma, bimwe mu byazamuye ishavu rikomeye cyane kuri bamwe mu bajenerali, ndetse hakaba ariko harakorwa inama gihutihuti mu gihe Ndayishimiye adahari. Ibiza kuva muri ino nama ni ibintu bikomeye cyane. Byose nyine tugiye kugaruka kuri ibi binyoma ndetse n'iby'inama iri kubera muri mwe mu hoteli zikomeye cyane mu gisagara ca Bujumbura, n'ahantu hari umutekano ukomeye cyane. Ndayishimiye yobagira ngo akurwe ku butegetsi binyuze muri kudeta. Muri ano makuru nyine byose tugiye kugenda turabigaruka ko twabiguteguriye. Utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe, wakoresha kano karyo gafyonda ko kugira ngo uzurabana natwe mu nkuru ibiganiro twama twatambukishije kuri Nomboneshakure mukunda muri benshi Shiramatsiko TV. Ngibi ibinyoma 17 byambaye ubusa Ndayishimiye yavugiye Igitega hirya y'ejo kuri stade Ingoma, shavu rikomeye cyane ry'abanyagihugu ndetse na bamwe mu bategetsi barongoye igihugu c'u Burundi. Amahera y'agaciro tuzoyaronka dushoye amavoka turiko turatera. Ubu rero ubutare bwarabitswe ntibukivugwa, hagezweho amavoka. Ndabibutse yuko Ndayishimiye atigeze acisha ubutare mu kanwa mu ijambo ryiwe, harya amavoka arasumba inzahabu. Ubu amavoka araruta bwa butare yatubwiraga mu Kirundo. Intara ya Bujumbura igira kane mu butunzi. Bujumbura Ndayishimiye ayihora ko idatora CNDD-FDD. Zirya ntara baherutse kuyongera ko zizomira ijwi ry'abanyagisagara, yamara amafaranga y'igihugu arenga 45% azoguma ataha i Bujumbura mu gisagara. Umugore wanje aritaho amagara y'abenegihugu, ndamuhaye agashimwe ka ambulance. Ibi mu vyoba vyateje uruhagarara rukomeye cyane nga mu gihugu c'u Burundi, ngaho inyungu z'igihugu zisigaye zikoreshwa mu muryango wa Perezida Evariste Ndayishimiye, navyo nyine byateje uruhagarara rukomeye cyane, aho bamwe n'abandi babona yuko ari akagaye gakomeye cyane. Ni byiza ko umushinga ntahe akunda umukenyezi wiwe, ariko biracafuza igihugu iyo urukundo rwabo rurenze imbebe rukabakwegera mu ngeso zo gukorana mu gukora mu banki nkuru y'igihugu. Iby'igihugu ni iby'abarundi. Ni amakosa akomeye kuba Ndayishimiye yitwaza igikenye akagabira iby'igihugu umukenyezi wiwe. Na jewe Ndayishimiye ndi umunyamwete, nicyo gituma bangomwe mu mugambwe CNDD-FDD ngo nongere kubaserukira mu mwaka uza. Kinyoma gikomeye cyane. Ndayishimiye yoba yarabeshe abarundi, cyababaje abajenerali bimwe bikomeye cyane. Ni ukugena Ndayishimiye yigennye atabanje no kugisha inama y'igisirikare, atabanje kubaza kuri ubu ngubu, akaba avuga yuko bo bari bo bamugennye. Ibi ngibi byababaje bamwe mu bajenerali bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu hakaba ariko harigwa ingene Ndayishimiye yahagarikwa. Kuki inama yahisemwo gukorwa gihutihuti mu gihe umukuru w'igihugu ari muri Gabo? Wa musambi ati agatima ariko none ni gute
abamugomwe ngo abaserukire ahindukira akabacungisha imbonerakure zibaherekeza mu tuzu twitora ngo ntibahave batora ibitari CNDD FDD. Ni gute umukuru w'igihugu amaze imyaka igira 6 ku butegetsi yemanga ko atamakuru afise ku mpamvu idindiza ibikorwa vya leta, birya bisata yamanyuye ku bushikiranganji bw'igikankara yaraye ahaye Everine Butoyi canke ku bushikiranganji bw'ubutungane yirukanyemwo Artimo Katihabwa, ahubwo arya amafaranga yagiye kubaka ivy'igihugu canke ivyabe na Angeline Ndayishimiye kuri ubu ngubu bamunze igihugu. Abakozi ba leta ni abasuku, udashaka kuba umusuku natange imihoho. Iyi niyo nyishu mukuru w'igihugu yahaye abakozi ba leta bamutakambira ko yobongerera agashahara kubera ibintu vyaduze ku isoko, ariko ni naho atabumviriza wewe nyine amaze kwiyongera amafaranga asumba inshuro 10 kuva ashitse ku butegetsi. Tubitse yuko Ndayishimiye yashitse asumisha 300,000 vy'amarundi, ariko ubu asumisha miliyoni 3, ni ukuvuga yaradugije ku bice 1000 ku gihumbi. Ni kuki ahenda abakozi ba leta ngo nibihangane niko gukunda igihugu, mu gihe wewe nyine yumvise adahaze aca yiyongera kuba ko nyine yikorera mu kigega cya leta. Ibandanya kubabaza bamwe mu bajenerali bavuga yuko iby'igihugu byose Neva yoba yarabigize iby'urugo rwiwe. Icyo bamwe mu bajenerali badashaka ni ukugene Neva abagaya iby'igihugu akabigira ibyiwe. Kuva mu mwaka wa 2020 niho rutanguye kubaka igihugu. Mwibuke ko wenyine yemerera ko ivyo yubatse kuva muri 2020 ari stade Ntwari n'ibirimba aryamamwo, none yo niyo mbona kazoza abarundi bategereje muri kino gihe. Abikorera ivyabo ntibidodomba. Ijambo nk'iri ni igitutsi ku barundi benshi cane kuko aha yarakindaze abanyonga amapikipiki, amakinga n'amabajaji. Aha yarakekeje abarimyi, abadandaza, yaranakindaze abarwizatunga bafise amasosiyete manini ariko bariko barugara kubera bakora batunguka. Uwubizi gusumvya abandi ni Dr. Christophe Sahabo yatanguje ibitaro vy'akarorero Kira Hospital. Kuri ubu ngubu apfunzwe umunyororo w'agatsindikizo. Kuri ubu ngubu Dr. Sahabo ariko ararenganywa n'iyi leta ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru adusumira nuko Ndayishimiye yo bagira ngo yigarurire ibi bitaro vy'akarorero vyashinzwe na muganga Dr. Christophe Sahabo. Shavu rikomeye cane ku barimyi Ndayishimiye aza gukinirako. Abarimyi ntibidodomba. Iki ni igitutsi kumva uwitwa Sebarundi ari we akindaga abarimyi gutya. Abarimyi bategekwa na leta kuriha ibice 100% by'igiciro c'ifumbire bifuza. Bararindira amaso agahera mu nzira, twaba udufaranga twabo canke amase byose ntibazi iyo biherera. Abakozi ba leta baba i Bujumbura nibo bidodomba ko data wanje abakozi ba leta baba i Bujumbura ari intashima. Ni kuki umukuru w'igihugu nawe atashimye kuguma asumisha 300,000 vy'amarundi aho yatanze ijambo ry'ihumure, ahubwo ariko agerageza gucanishamwo abakozi ba leta kugira ngo ntibabone kumwe ibibazo biba hanze. OTB, Sosumo ndetse n'ibindi sintahura ingene zikora zitunguka. Ibi ni akamaramaza mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Abayobozi batwara amasosiyete ya leta bagenwa n'umukuru w'igihugu. Uburyo ayo masosiyete akoresha buva mu kigega ca leta irongowe na Ndayishimiye. Abarundi birabaca intege bumvise umukuru w'igihugu
bahaye ububasha buhambaye ngo abakurikiranire ivyabo, ariko ariborogesha nk'utabona iyava n'iyaja. Umuntu nk'uyu mu Kongereza canke mu Bufaransa yorara abogojwe. Aho ibingibi biriko biragora abarwizatunga bashoye amafaranga yabo mu bijanye no kwikorera utwabo, haba mu mahinguriro ndetse n'ibindi. Bavuga yuko amahinguriro yabo atembagajwe na neva, umuyaga nkuba ucikagurika, amabarabara atubakwa ndetse n'ibindi bibazo bihambaye. Bivugwa yuko byatanguye kuyangara ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Igitoro cyabaye ndanse, amahinguriro ariko arugarwa. Karorero nibiriko biraba kwishirahamwe Sosumo kuri ubu ngubu, ibiriko biraba aribyo bitera ishavu rikomeye cane. Ngo neva nta kundi agomba kuva ku butegetsi kuko yarishe igihugu. Abanyabujumbura ntibazi aho igihugu kigeze. Ndayishimiye arashimagiza cane abarundi baba mu misozi, abona ko bamubona bagashwa baduka kumutambira. Arazi ko mu gisagara ca Bujumbura abonwa nk'umunyantege nke, none abo yita ibijuju bo mu misozi ko atabizera ngo abareke binjire mu kazu k'itora bonyine nyine batore ikiri ku mutima w'abarundi. Burundi bwarateye imbere kubera haravutse amakaritsiye mashasha nka Carama, Gatunguru, Karera, Gitega. Ibingibi navyo nivyo abarundi bibandanya kubatera ishavu. Uko umurindi w'igwirirana ry'abantu wiyongera, niko abanyagihugu batangura kubaka ahatahora hubatse vuba. Igisagara ca Bujumbura kizonashika hariya ibubanza, ariko ndababwiye kwaguka kw'igisagara ntibisigura ko ari ikimenyetso c'uko Burundi buriko bugana ku mbona kazoza. Ukwaguka kw'igisagara ntiguca gufuta ibihano vy'ubutunzi igihugu kirimwo, kandi si n'umuti ku bukene bw'ifumbire, amafaranga y'agaciro, ibitoro ndetse n'ibindi bitandukanye mu bibazo bihanze Uburundi. Burundi bwarateye imbere kubera mu misozi basigaye bafise amapikipiki, ibirato bifuka amano, uduhuzu twiza, basakaza amabati. Ibingibi navyo nyine birabandanya gutera ishavu, aho Ndayishimiye asigaye akengera abarundi, ukabona yuko abarundi bose ari ibijuju. Hari igihe tuvuga ko imbona kazoza ya Ndayishimiye itabaho, mukatwita abansi b'igihugu. None nk'ibi navyo sivyo yivugiye wenyine. Irabire namwe ntiyigeze ashimagiza amahinguriro yashinzwe, ibiraro n'amashure meza vyubatswe, ahubwo yatanze ubutumwa ko imbona kazoza ari ukwambara ibirato bifuka amano, kugura impuzu nziza no gutunga ipikipiki. Nta na kimwe yavuze ku bushomeri no ku biciro vyaduze ku isoko. Umuntu gasigaranye ubwenge muri CNDD FDD ni Gervas Ndirakobuca gusa, naho mutavyemera. Leta nta mwimbu ironka kubera abakozi ba leta ni ibinebwe basigaye bakinira amakarita mu biro. None Ndayishimiye arindiriye ko amategeko y'igihugu azokubahirizwa nande? Ubwo arazi neza kuba umukuru w'igihugu ico bivuga. Yoba amaze kumva gasopo zitangwa na nyakubahwa Paul Kagame w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda mu Rwanda ku bakozi nk'aba. Ariko ndaguye ndagaruka, burya isafuriya irapfundikira iyindi. Amahera ni igikorwa hatanguye iki? Hari amahera n'igikorwa hatanguye iki? Ndayishimiye yabwiye abakozi ba leta ko hagati y'amahera n'igikorwa hatanguye igikorwa, ariko yarabahenze. None ko yatanguye asumisha ibihumbi 300 by'amarundi, ubu akaba ageze
kuri miliyoni 3 z'amarundi. Izi miliyoni ni igikorwa canke n'amafaranga. Ndayishimiye Imana yaramwimye isoni pe, kuko abarundi ivyo bigaragara yuko asigaye avuga amajambo ateye ubwoba kandi amajambo ariko arasubiza inyuma cane igihugu. Mu myaka 15 yose ubutegetsi bwa Nkurunziza bwananiwe kubera batavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe, abazwi nk'aba opposition. Ndayishimiye ntabesha n'ukuri, Nkurunziza ntaco yigeze amarira igihugu. Ico Ndayishimiye yihenda ko ni icananije Nkurunziza ntiyananijwe na opposition, ahubwo yananijwe n'ubukunzi bw'inda, kuko ntiyari mu vyungukira igihugu, ahubwo yari mu bimwungukira ku giti ciwe. Iri ni naryo kosa Ndayishimiye ariko arakora, naho abihakana arivyo biriko birababaza abarundi ku murindi uteye ubwoba. Amakuru dufite n'ukugene inama y'abajenerali iriko irabera muri imwe muri hoteli zikomeye cane mu gisagara ca Bujumbura, tudashatse kuvuga kubw'umutekano w'abari muri iyi nama, aho amakuru adushikira avuga yuko iyi nama igamije kuraba kugene Ndayishimiye yahagarikwa mu bikorwa bigayitse ariko aratamwo igihugu mu gihe igihugu kitarangirika. Ni mu gihe nyine Ndayishimiye aherutse kwigena ngo niwe mugambwe CNDD-FDD wongeye guhitamo kugira ngo abandanye awuserukira mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027. Inama ikaba irimwo Gervas Ndirakobuca, umwe mu bajenerali bakomeye cane abarundi bahanze amaso, harimwo Silas Ntigurirwa, umwe mu basirikare bakomeye cane nga mu gihugu c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo ariko arabazwa ukugena umugambwe CNDD-FDD waba waratanze Ndayishimiye, aho nyine Reveriyano Ndikuriyo avuga yuko ivyo Ndayishimiye akora ari akaminuramutwe, ngo hari ivyo bo batabona. Abandi bitabiriye ino nama n'abandi bubahwa cane b'abajenerali, harimwo umujenerali mu gipolisi c'u Burundi akomeye cane, ndetse n'abandi barwizatunga babona uruhombo Ndayishimiye ariko aratamwo igihugu. Inama ngo nta kindi igamije ni ukuraba ukugene Ndayishimiye yahagarikwa. Iyi nama ikaba nyine bahisemo kuyikora mu gihe Ndayishimiye atari mu gihugu, ari muri Gabo mu nama yatumiwemwo. Inama nyine yajanyemwo n'umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye Ndayubaha. Ibivugwa yuko Ndayishimiye yoba yaraguye hasi, bivugwa yuko ari amagentengente. Twabwira yuko amakuru twabashije kuronka ari kuvaho Ndayishimiye ari nuko nyine ngo kwari ukugwa bisanzwe, kuko ubungubu Angeline Ndayishimiye ameze neza, amagara yiwe yifashe neza. Twabwira yuko iyi nama rero y'ibihangange vy'abajenero kuri ubungubu iriko iriga ukugene Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe bahagarikwa bakareka gutoba igihugu. N'amakuru menshi abandanya gucicikana, turaza kubabwira imyanzuro yo muri iyi nama ndetse n'ibikorwa bikomeye cane biriko birategurwa. Twarabwiye iraswa kw'igenekerezo rya mbere z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 ry'imiduga yerurira General Prime Niyongabo. Tuyutse yuko General Prime Niyongabo ari we yatumije ko iyi nama yahuriyemwo abajenerali ndetse n'abamwe mu barwizatunga n'abandi bategetsi bakomeye cane badashigikiye President Evariste Ndayishimiye, ndetse batariko barabona ukugene atwaye igihugu. Mu kandi turaza no kubabwira ibindi vyinshi cane ku myanzuro y'iyi nama, ndetse n'ubwo bukomeye cane buriko buragirwa na bamwe mu bashigikiye President Evariste Ndayishimiye ko mwanya n'umwanya ibara rishobora kugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mu kandi mwanya n'udukundira turaza kubabwira ibindi bishasha bikomeye cane.